na cyane cyane ko bamwe bafise n'icivugo kivuga ngo injya y'umwe n'uburozi sinzi ibyo bintu ndakunda kuvyumva mu basore benshi ibintu nk'ibyo sawa rero ibyo bintu bo biheba kuko iyo uvyishinze akenshi ni gakutera imbere ku maradiyo hehe na he turumva kugira ubone umuntu agukunda ingibyo akora rero ubu n'abakubesha baca bagerageza gukora bya bindi bwa bumenyetso bw'abakunda by'urukundo namba urabona bavuga ko ngo umurabira ku byo akora. Shalom turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Uzobaze Gaposho Media TV. Uno munsi rero nagarutse na Naomi inyuma ya kamera nkuko mumenyereye witwa umuhungu wa Mutama. Rero no munsi sasa twabazaniye abatipe beza baberewe cyane. Rero nabo bahwera ko twasanzana bako barafata akantu sishobora kubavuga mu izina. Ushaka kwidondora abakunzi ba Uzobaze Gaposho Media TV. Mtwanzo wamije Deo. Nitwa Nzwamishe Deo. Now Clovis irakoze? Okay, uno munsi tubasanze muri ahantu muri ko muraryoherwa. Ariko tubasanze atano umwana muri kumwe. Gute abana b'abahungu mushobora gusohoka atamukobwa muri kumwe kamera? Ushaka muri mugarabu. Ibyo byarabaye nabi. Muri make bo abakobwa soka n'umwana benshi babita abana abandi bakabita ivyuki muri make twarabahinyuye muri make warabahinyuye nawe warabahinyuye mugaruje twita abagengo abatipe bose n'ababire abatipe baramaze kwiyakira baramaze kubona ko abakobwa bubu bose arababeshi ariko siko birije ku bwanje noshobora kubabeshuza kubera ko abakobwa hari abana beza kubera ko abandi bariko bararongora mwe namwe nibiki kurongora si diri man kurongora ntabari diri kurongora si diri bagiye bariko bararongora mu bita yuko ari bijuju ya mwese afise diri ziwe mugabo sizo diri za bose mu bisanzwe wewe ufise iyindi migambi yawe kurongora ntuzopfu narongoye kamwe sinzoronga ndafise umwana mugabo sinzorongoye karabaye kurongora hari habo bihira navuga ko hari habo bihira mugabo sinohanura abasore kutarongora sinohanura abasore kutarongora ariko manze bavyitwaremwe neza bagende gahoro muri make bisigura ko mwese imitima yiwanyu yarajanjaguritse oya yajanjaguritse komtele mugabo nukuvuga ugenda hariya bakakubwira ati muhungu umwana wa mama kurongora CD n'abagabo bubatse baratubwira yuko twogenda gahoro nubwo wohanuza umutama wuno munsi akubwira ati manze witonde mwana burya haranyerera mugane wa kiriko ngende buhoro haranyerera ngaho turi kubona umuntu yatubwiye ngo arafise umwana none uwo mwana wamuvyaye ku giti uwo muntu none biri gute byarashitse ndanyerera hama umwana araboneka aravuka arakura kimwe gusa kinje kurongora ndagetinya mani yo kurongora barabitinya none kubera iki mushobora kuvuga mukire abashone nkuko mukavuga yuko mudashobora kurongora kubera benshi bareka kurongora mugabo mugihe badafite amahera ariko mwebwe tubasanze ahantu muri ko muratagata musa neza mwambaye neza mumeze fresh gute mwafashe iyo ngingo murashobora basi kudusigurira ati jewe byagenze kugira ngo numve ko ndabihevye warahemukiwe canke mbaho muri make je sinabidondoye ngo ndabaho umwidondoro ukwiye jewe ndubatse ndafise umwana n'umugore umwana umwe w'umukobwa akwijije deza ariko nkuko nabivuze ubwa mbere ati hari habo bihira nabo bidahira kuko tugenda turabona hirya no hino ingo ziguma zisambuka kame musanga no
no mu mamanza menshi haba harimo ama divorce menshi kuko baheruka kuvuga ku radio umenga ko imanza za divorce zigeze kuri plus de 48%. Urumva ko hari imanza nyinshi rero intuzi ivyo bapfa rero nico gituma umuntu ashaka kurongora yo bigendamwo gake yogenda n'akariro simvuze ngo ntibarongogwe canke ngo barongore yogenda n'akariro gake akabaza hari usanga mwebwe abana b'abahungu mushobora gutera inda umwigeme kandi mukamutera inda mu gihe uwo mwigeme mwamwitwa ko mukundana ariko amaze gutwara yanda kibungenga ugasanga mutereye hirya umucafu urumva ico gihe namwe nigiki nka wewe umaze kubaka pasiko wewe ndumva ntarubaka nkaho umaze kubaka nigiki wobwira abandi basoye bameze bo muri make bo no hanura cyane cyane ababigeme bashikacu barabe kwanza uko bavyitwaramwo namba bari mu rukundo namba uri mu rukundo n'umuntu ukamanza ukaraba neza mu kirundi ciza bavyita gushishoza ukabona ati eske uyu muntu turi kumwe muri runo rukundo ndabona neza yuko tuvyumva kumwe umaze kubona ico ukicara hasi ukabaza mbere yuko ushobora kwemera yuko mujyamana ukamanza ukabaza umutima wawe umutima nama umuntu urazi ko afise umutima nama indani muri we ukabanza ukabaza ukamenya ati uyu muntu vy'ukuri tuvyumva kumwe usanze mutavyumva kumwe usanze hari akangonongono ukamanza ukareka ariko muri ico gihe biragoye kubera ko umutima w'umuntu biragoye kuwubona kandi ni ibintu bigoye cyane kumenya umuntu ko agukunda kuko mwe bw'abahungu muri abantu batangaje cyane umuhungu arashobora no kukubwira ati je naragupfiriye afise ubundi bukobwa nka butandatu eske ivyo bintu koko reka tubaze umujene ngahanye patrogene reka tubaze ndafise umwana urafise umwana mugana nta mugore ufise mu nzu mugihe udafise umugore mu nzu bisigura ko nawe vyo mubaho sivyo nawe vyo kubaho ivyo bintu vyo gushikira ni gute ushobora kumva ko ushobora guhenda abakobwa babiri canke batatu canke bane batanu ukumva umutima wawe ntabo mpenda nta mukobwa mpenda ni okay ico nacyo bisigura ko kubera ko ntabwo nza mpenda abakobwa ndabwizi kuri ngize ico nongerako kuri ivyo kuba umubajije ico kibazo vyogorana kubera arashobora kuba we tabikora afise umuntu hari abahungu murabwirana mwicara ngiye ngo kajya kademu kajya ngo narakuyemo utwanje ngo nawe uraga bikuremo utwawe je ndabivuga ko bamana ndavyumva birashika ugasanga nigi kibasi we wumva uhanura abo batiba aba prayer boy babaho sibyo ku muntu mu prayer boy ico kintu ni kibi cyane kuko ugiye urahenza abakobwa babiri batatu ego mebyo basabye barabiguhaye muraryamanye biragenze neza muga muri wa munsi ntiwamenya ati wateye inda nakana nako gasanga watenda nk'abakobwa bane canke batanu tutibagiye n'ibindi bigwara bizinyuma none nkawe uri umuhungu ntiwacaguyemo uzotwara uteye inda abakobwa bane canke batatu habo byashikiye ateye inda abakobwa batandatu gatumbi wacu batandatu bose baza bamufata yavyitwayemo gute ko bose bamaramaye barasubira inyuma muri abo batandatu bose nta yatwaye umwe Jesus aho hano haje hanyigisha yuko ntashobora kugirane ntashobora guhenda abakobwa babiri batatu gushikaho bose turyamana okay nigiki rero wewe wumva uhanura basi abana b'abakobwa kuko abana b'abakobwa dufise imitima yoroshe bamwe nabo ubwenge bwabo buri musi birenge kuko se ushobora kumva ingene umukobwa ushobora kumubesha urumva rimwe kabiri gatatu kane gatanu ataragufata kuko biragoye je ndabivuga nkaje byagenze gute ndabikubwira bituma bibaho reka ndabikubwira ngene bituma bibaho ku maradiyo hehe na he turumva kugira ubone umuntu agukunda ingi byakora rero ubu nabakubesha baca bagerageza gukora bya bindi bwa bumenyetso bw'abakunda by'urukundo
namba urabona bavuga ko ngo umurabira kuvyakora ibikorwa ngo urukundo samajambo niko ababasani babasani batubwira baturirimbira urumva avuze ko urukundo atari amajambo ikintu acakora wewe nawe acagerageza kugira nukuvuga abakobwa babashikacu namba ari gusonza namba ari inzara si gusonza ko n'abahungu barabibagira namba ari inzara ibibatera ndabitahura kuko uca usanga nabo nyene babishiramwo ubwenge buke hariho n'abakobwa kandi usanga akunze abahungu batanu kubera ko za mpanuro duha tubona zo kw'iradiyo ngo umukobwa gukunda gukorera iki agakorera n'iki cyangwa umuhungu agukunda gukorera iki agakora iki rero nubwo abariko arakubesha kuko bamaze kumva izo mpanuro zaciye zija mu kubesha baciye babifata nk'umwuga kubera ko umuntu agukunda umukoreye ikaca amenya ko agukunda so nawe nubwo abakubesha aca gukora bya bindi yumva kw'iradiyo ushobora gukorera ukunda bigaca bituma namwe abahungu muca mwiki kandi mugaca mwikika mukiza namwe mugaca murondera abandi benshi ari abahungu baca bikika ari abahungu baca bikika mukiza ugaca usanga yego bace baprofitira mu kavuyo muri make uno munsi mwebwe wowe wavuze ko wubatse nawe uri umujene ariko hariho abandi bajene iyi saha usanga bicaye ku makaribu bicaye mu marigara ko barasmokinga ibimogi amatabi iki sivyo atakazi bafise parce que ntushobora kwicarana nkaha ukanwa inzoga nkiyi udafise akazi nigiki mushobora kubwira abajene ugaruka bw'uyu munsi rudazi gukura amaboko mu mpuzu ngo rukora ugaruka guno munsi nka jewe namaze kuruvamwo ndi mu kurundi urwego w'abapapa hariho akantu nobahanura gatonya kitwa gukura amaboko mu mpuzu ni kuvuga ugaruka guno munsi avuga ati ndose amafaranga yo kurya 2 3 aha bahejeje ibyo biba bikwiye oro ntazomenye ko muri kazoza zotegezwa kuvyara abana abo bana bakazokwambara bakazogwara bakazoja kwa muganga bakazokwiga rero hajya si waba ari karigirira nabi kuko nta mujene yoba agejeje plus de 25-30 yoba yicaye atakintu na kimwe ariko arategura muri kazoza atacari karakora canka avuga ati ndiko ndategura iki hariho aba bafise iyo myaka ugasanga nta guciriyemo bajya kwa banyina baba kwa banyina kandi uwo rero numwe nakubwiye ati si wo bari karigirira nabi rega abari kagirira nabi abazomukomokako nico nashatse kuvuga nawe uti jewe nkaro nabonye muri Kenya Malawi umuhungu umwana si umuhungu abashaka umukobwa akwijije imyaka 18 ikintu nyina we amufasha ni shuri yonyene ibintu byo kwishuri arabimufasha kimwe gusa umwana kwije imyaka 18 ubura umukobwa uri umuhungu ubugeze kwironderera ucuva no muhira kwa so na nyoko kugenda nubwo uri umuhungu cyangwa umukobwa ucuva kwa so na nyoko ukagenda umenya kwipambanira uko bigenda kose si muri Kenya canke na hantu hari development ibihugu byose biri develope washaka ukagira ukajano ayo zabura ya Amerika umuntu akwijije imyaka ya ID nukuvuga yikaranga muntu base bifata 18 ucugenda umaze kuronka ID gusa ntuba ubwire ucemerewe kuba n'abavyeyi mbwa kuri ubu dusanga ino ugasanga umwana w'imyaka 25 23 carara se warara mu cyumba kimwe nakarara mu kindi bashikiwe mu kindi ibyo bintu ntabwo bisobanura ivyo ntibisobanura okay nigiki muhanura abavyeyi bagifise abana nkabo kubera ko hari umuvyeyi usanga umwana we yamugize nk'irigi atabona ko ejo ingene bizogenda kubera ko inzira z'Imana zirenga igihumbi umuvyara ashobora gupfa we wa mwana utateguye kazoza kawe abavyeyi nkabo nigiki mubahanura abavyeyi bariko barica abana babo cyane gose uko no kwica abana gose uti gute umwana azokwiza 25
nubwo bufise amahera angana gute atararara inzara abibone kuko mutari kumwe ico kintu ntabwo azokugera cyo ubwenge kuko umwana hageze hariho nabo numvise bageze kurongora nani usanga mbwa ati papa jewe nta mahera mfise yo kugura igitanda nta mahera mfise yo kugura imatera agahera kumushingiza akamudugiriza nivyo vyitwa nk'abana agahera kumushingiza akamudugiriza akamukorera buri kimwe cyose nzi kuzura na imatera akamugura n'imatera n'amashuka eske uwo mwana imagine uwo mwana bibarongoye ivyo tuvyita kubaroga kuno kuroga umwana kandi ntitujesho no hanura abavyeyi ntitwobanura ngo babirukana abo bana babo oya gusa nibabere kujya nabo batanguye ubuzima bakagera aho bageze kugira ngo babarere namba arabavyeyi bumvira impuhwa buzukuru babo kuko ni baguma bareze uyo muhungu wabo uko canke umukobwa kuko n'umukobwa arashobora kuba ikinebwe kandi ni umukobwa baye ikinebwe biba bibi cyane par rapport y'umuhungu Uca usanga ari bamwe bagira baca baja mu baraya abandi baraya iki kwidandaza ibiki ibi ni ibintu nk'ivyo rero abavyeyi bo gerageza guha indero nziza abana babo kugira ngo bakingire kazoza kabuzukuru babo. Okay. Nk'akajambo kanyuma canke agasunika rugi kubigeme canke abahungu kuko twatanguye deba ku bahungu n'abakobwa abahungu n'abakobwa bagifise ingeso yo kubeshanya yaba umukobwa canke yaba umuhungu nk'agasunika rugi nakaye kantoba hano ambo ntangurire ku bahungu abahungu buno munsi usanga bafise akageso ko kuvuga ati umenga bari mwihiganwa ryo gukunda abakobwa benshi na cyane cyane ko bamwe bafise n'icivugo kivuga ngo injya yumwe n'uburozi sinzi ibyo bintu ndakunda kuvyumva mu basore benshi ibintu nk'ivyo sawa rero ibyo bintu bo biheba kuko iyo uvyishinze akenshi ni gakutera imbere ni gake utera imbere kuko bijya bintu jaha uvaho jaha kandi urabizi nuko guma uca mu nzira nyinshi urayoba ndetse naho uwo mukobwa totwarinda ushobora kugwara kanubwo kuko burya nubwo twirengagiza ijambo ry'Imana rirabisobanura neza ko iyo ujyamanye n'umuntu spirit yiwe niyawe babiri kumwe ntabwo uwo mubiri wawe aba arugize ni kuvuga nambi wabo barabarozi canke nambi wabo bare bafise ibintu karande mu muryango wabo uri bakona kubivuga mu ngwara heredite rero mu muryango iwabo hariho ibintu bibakurikirana nawe biragukurikirana kuko muba mwahuje spirituellement kuko na Bibiliya iravuga tubaye umwe ni kuvuga nyamba muryamanye uyu mubaye umwe namba muryamanye n'uyu mubaye umwe none uzoba umwe n'abantu bangaye byose usanga bya bintu byabo mwe mu nyinshi usanga basa n'abasaze ugaca usanga nta terambere ugarondera amafaranga nubwo yaronka akaguca mu myanya y'intoki rero abahungu nico no bahanura n'abakobwa niko kuko nta mukobwa numwe azoryamana niwaryamana n'umuntu umwe babiri batatu bane ni uzo buri kurono uriyononera n'abana bawe abana nukuvuga abana bawe bizotegerezwa kubakurikirana kuko bavuga yuko ikigiye kizenguruka kigaruka kizenguruka what goes around comes around nakongereza barakaje niko babivuga merci beaucoup niko babivuga rero ibyo byose ukora umenye ko bizokugarukira bizogukurikira nawe bivuze kwikinyakuba wa mushinga naye engona ya mushinga naye nyakuba kujanye n'ikibazo nabajije abakobwa canke abahungu bakigenda barakwegana n'abandi bantu benshi ubahanura ikiweho kuko no bahanura so icyambere
ugerana n'abakobwa benshi ku bahungu ntibigera utera imbere. Ico nico kintu ca mbere kuko wa mwanya twari kuronderamwe ibituteza imbere zakubita mu bintu ku mwanya tuba wishinga kitu. Ikindi naco ca kabiri ku bakobwa umukobwa yishinga abahungu benshi nawe nyene kwakunda nyene. Abakobwa baravuga ngo abakobwa mu bintu by'inkundo ngo hari gihe usanga baturusha ubwenge mugabo bijya n'ububeshi. Ya n'ububeshi. Ari abasubye ubwenge. Kwa kwa umukobwa usanga afite ubwenge bwinshi gusa. Abakobwa. Aho waca mwita igisuma. Abakobwa mu ari gisuma. Uba bari gisuma baca mwita igisuma. Abakobwa mu bintu by'inkundo baba baturusha ubwenge nivyo. Mugabo je nibaza ko bibesha. Namba batibesha naho. Ni kandi kajimboga karitse kabigira kabitse kandi ntateba gufatwa kubera ko yego rero abaca ahantu hari abantu none umva kandi imboga zaritse bwabo garuzoburisha rero ubigize nkana niwe bigarukako je ndaza umukobwa bigeze kuntera ko histoire bambwira ko umukobwa yakundanye n'umutipe ari muri Australia acakundana n'umutipe ari mu Buganda baba tipe baziye rimwe arabura uwo yakira arabura n'uwaheba kandi bose yari yanatoye inkwano zabo byarangiye bose bamuheba uwo rero urumva ko ari komeye yararenze abahungu nabo bahano nyakuba abahungu dushaka ikintu cyambere je nimpagarara ko niterambere munga shaka iterambere yonyene arekana n'abakobwa benshi agafatana n'umwe abahaye n'abakobwa barekane n'abahungu sikurekana barekana n'abahungu benshi. Namba ufise umusheri mukunde canke ubona mudakwira canke ubona mudakwiranye urondere uwundi kandi urondere ubugukunda nturabe erega hariho ikintu aba bashiki bacu bihendako nukuvuga aba bashiki bacu barondera ngo urya muntu ni bogare ni mwiza oro ujya muntu abona mwiza aronderwa na benshi bafise abandi babakunda abafise abandi babakunda aronderwa na benshi kandi wewe urasize wa muntu wabona ko mwobandanya ubuzima hari inyuma agukunda ariko arakurondera ukacuza kugira ante kwiruka kuri wa wundi afise n'abandi abandi nabo biruka kubashuga dati kubera rero abahungu hamwe na hamwe ari abana beza bacavuga ati ngo mubandi yo ngo mubandi nta nakimwe agwaka ari mu bandi rero kandi dommage kandi nawe uba wahevye wa muntu hariya yiyambarira ikirato kimwe asanga ugiye mu bandi yiyambarira ipantaro imwe gwa dolendi ya dimanche ukaca usanga ara umuhevye ujya anya mwari muberanye ugiye kwiruka ku muntu afise abantu nka 10 bamwiruka inyuma rero abahungu baremwe nkuko ntibazi kubabaza abantu gusa imitima myiza na abana beza takubwira ati ngo muba abakobwa n'abana abakobwa n'abana beza simpaririye baramubabaje gose ntabwo ari cyane umutima barawujanjaguye yarakomeye ubona bakuzi bawuzobaze Gaposho Media impanuro mwazumvise ibyo bavuze mwavyumvise ariko turacarindiye amakomantere yanyu yaba y'abakobwa yaba y'abahungu uno munsi abasore bacu ngaba baraduhaye impanuro kandi twabateye ku kanyobwa kabo murabibona ko badufashe neza Mzee Gaposho badufashe neza dadi batwakiriye kandi turabashimiye cyane ingene mwashoye kutwakira turabashimiye n'ingene twashoye kuyaga neza hanyuma tubasaba ikiganiro nimwakibona muzodufashe kugira partage share comment hanyuma gishikire benshi kugira izi impanuro zishikire benshi bashoboka kandi turabemereye n'abakobwa tuzobazana ibi muvuze bakabahinyuza don't worry about it nukuvuga amamega tuba tuyafise telefone ziba zirimo umuriro tuzogerageza namwe muzogerageza kubitugezaho tuzokibone mu bambere yego kugira ngo natwe twinjire mu muryango wa uzobaze Gaposho Media TV
Ego. kugira ngo tuze turakurikirana n'ibindi biganiro tumenya uko ibintu bikurikirana. Ndabona muraza kumpa link ndabe ibiganiro iki ndazi tuzoryoherwa turi kumwe namwe. Murakoze cyane bakunzi ba Uzobaze Gaposho Media TV, turabashimiye. Ciao ciao, bizu turabakunda.